Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yipfuje gusohora itangazo kubijanye kino rw'ubugenzi cyangwa gwa kivandimwe gohuje umugwiserukira gihugu w'u Burundi no mu guserukira gihugu wa Zambia kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa 11 uno mwaka turimwo muri ca kiringo bita ikiringo ca FIFA. Kuri uno munsi rero turemeje icese yuko urwo rukino rutakibaye nkuko abatari bake bari bamaze kuvyumva. Kwigenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi uno mwaka turimwo twarahawe ubutumwa n'ishirahamwe ivyo bita Agence MC Sport Group, aho rero ryatubaza nimba twokina urukino rw'ubugenzi no mu guserukira gihugu wa Zambia rukabera i Bujumbura. Ivyo navyo rero tukaba atwaravyemeye. Kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia ryaraturunkiye ubutumire yuko twokina urwo rukino rw'ubugenzi, navyo tukaba twaravyemeye. Bakaba barashizemwo rero ivyo bo basaba twobashigikiramwo n'ibindi twoheza tukimenya. Kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi harabaye gutera igikumu ku masezerano impande zitatu, no kuvuga ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia hamwe n'ico gisata MC Sport Group kubijanye n'itunganywa ry'urwo rukino. Kuri iryo genekerezo nyene rya 29 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarujuje urukaratasi rumenyesha FIFA yuko Uburundi buzotunganya urwo rukino kandi urwo rukino rukabera mu Burundi. Kwigenekezo rya 30 ukwezi kw'icumi no kuvuga bukeye bwaho ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Zambia na ryone ryarujuje urwo rukaratasi canke formulaire rumenyesha FIFA yuko bazokwitabira urwo rukino rw'ubugenzi. Itariki ya 11 ukwezi kw'icumi uno mwaka turimwo twaratangaye cyane tubonye urwandiko ruvuye mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia, aho rero batumenyesha yuko urukino bari bateguye kuza gukina hano i Bujumbura no mu guserukira gihugu w'u Burundi rutakibaye ngo kumvo zijanye n'uburyo. Aha rero bakaba bamenyesha yuko baravye amafaranga bari kuriha kubijanye n'amatike y'indege yari kubabana menshi cyane. Ivyo rero tukaba tutabitahuye cyane gose kuko haciyemwo iminsi tari mike buri ruhande hariko haraba ukwitegura, cyane cyane ku ruhande rw'u Burundi harabaye imyiteguro idasanzwe, no kuvuga ko habaye ugutumira abakinyi bo mu guserukira gihugu w'u Burundi bakina hakurya y'amazi. Abo rero bararihiwe ivyankenerwa byose barashika no mu Burundi, barashika kandi mu kibanza kimwe, no kuvuga mu ihoteli aho bategerezwa kugirira imyiteguro baba, ndetse kandi harabaye no gufatisha amahoteli n'ibindi vyankenerwa byose ku mu guserukira gihugu wa Zambia. Harabaye kandi kugura canke kuriha ibintu bitandukanye, ndetse kandi haraba n'amasezerano n'amashirahamwe canke n'ibisata bitandukanye byofashije kugira ngo urukino rugende neza bivanye n'ico buri gisata cyotegerezwa gutanga. Kuri uwo munsi nyene igenekezo rya 11 ukwezi kw'icumi uno mwaka turimwo ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarandikiye ikete ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia ubwa mbere bwo tubamenyesha akababaro dufise kajanye n'iyo ngingo y'uruhande rumwe yo gusivya urukino, hamwe kandi no kubereka yuko imyiteguro yari igeze kure, ndetse kandi tunabasaba yuko bategerezwa kuriha ibintu byose ku ruhande rw'u Burundi byari bimaze gukora n'ibyategurwa gukorwa. Mu gusozera nuko muri no minsi kuri no munsi wa kane twumvise yuko biciye ku mbuga ngurukana bumenyi igihugu ca Zambia cyahisemwo kuzokina
urukino rw'ubugenzi hamwe n'igihugu ca Angola kuri rya kenekerezo nyene ryari kubera ko urukino hagati ya Zambia n'u Burundi. Ivyo bikerekana yuko igihugu ca Zambia kitavyifashemo neza. Muri kino gihe tubamenyesha yuko ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryamaze kuzana umushingwamanza, kugena umushingwamanza azodufasha mu kuburana, mu gihe rero vyumvikana neza ko FFB yamaze kwitwarira ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Zambia. Murakoze.